Fande Brother K. Ya ndashimira Uwiteka kabisa. Hakimu wa murape. Yanasema eti na pepelusha bendera mikwani hadi injini kijijini na mjini lazima waniamini. Yes, I'm underground, listen my sound. Bisha njia waze ila musitowe nduki. Bisha nyidushindane bishindo vile pokea kama kawa kama dawa. Fande Brother K kwinengera makombe. Yeah. Brother K karibu cyane. Yeah? Karibu cyane. Yeah, asante sana. Nawe karibu sana. Hapo ndakwaye karibu ahubwo Sanzi Ngozi man. Sirika kabiri twatoka zenanga mwaka uhetse kwa kiganiro. Ya nubugira gatanu kabisa. Yani respect kabisa ndakwemera 100%. Mucaje kuducungira umutekano. Ukaje kuririmba. Nukwerekana yukushigiki igihugu cyacu meze gute dusigurire. Yani kwanza nuko banyumviraho abakantumira mu biteramo fresh. Mbo mamaze kuntumira mu biteramo. Hama nkabona aba friends niki. Hama ama TV nakanyitaho. Brain kandi respect kandi karibu sana kandi asante sana. Miss Kugasaka nka wewe uyumva gute? Bo fresh itu. Ubu wa mbere kabisa ndayumva mo fresh. Yeah. Bagutumiye cyangwa ngo dose butumiye cyangwa uza kuri muri Miss Kugasaka. Kuva bigitangura. Kana watu waraguhaye musaza. Gaba. Brother K, ugatuko ngawa tweme ibyo makolabo. Tweka ibya Miss Kugasaka zo kwigarukako utubwire. Amakolabo bimeze gute mbega amakolabo utobanesha urahagaritse. Mo kolabo ndafise kolabo ya mbo y'umuvugizi mbo w'igipolisi mbo tafitane kolabo iracari muri gahunda tuko turabitegura fresh muri Miss nyene muzovyumva fresh muzobibona ni Camixon muzoyumva kabisa. Yep. Wundi komengo mwishigikiye mwenyene gusa abantu mu nzego ba Fizo basatbi bo gusa. Naturadiringa na ba Fizo na basatbi me abandi baririmvye mbo ari umurimvi mbo murimvi twa super half ya Murumonge ari South Africa. Wari mu South Africa? Yep, ako tuko turadiringa fresh uzocumva icanje nawe fresh yap. Leo gya uririmba na Brother K. Bisabiki nk'umuririmbyi. Cyenda ukebwa turimba jira bisabiki. Kana kime gusa wewe gusa uraza ukavuga ati nkene ko turirimbana. Nta byinshi nabirefu. Ese nibanira man. Twibuse gato kwakoze umuziki ndazi yuko aba usanga bakumenye mu ushaka kumenye kera. Afande K ni ndemeze gute ata umuziki cyane. Mbo Afande Brother K kwanza mbo je natanga umuziki mu 2013. Yego. Mbo nari mu Rumonge ano itimaga mbo agera kiri Bujumbura rirari nyirantu bita Imagara fresh bo hama mbo birashikikiba muri Rumonge imaze kwa province bamaze gushya muri province ya Rumonge amija mu Rumonge hama cyenda akora umuziki fresh ya sinimo zingara mahoje amafidanga sindirimbo ubungeze ku ndirimbo 9 mbona ifite indirimbo 8 mbese ariko ndiko nakora indirimbo yindi kandi zoba hit song bras ya itape urisha kabisa nari musi y'urujaho mwariko murabukaranga nico gituma Babylone mutazamutukanga be bari heba mwebe gira bakamenyi ndabaje jange nk'amabuye y'imonyi bras ndabaje jange nk'amabuye y'imonyi mitima yabo yarirabuye nk'ibihonyi bras hapo itakuwa kitu bras. Afande Brother K. Bongera kwinengera makombe. Yumbi ashaka 6 ibeta 17 uje mu gitemo cyari kwa Stone City Bar siku yibuka. Sumze yapo. Muri kumwe na n'umushefu wanyu nami kumwe n'uwundi muntu. Muri mvye wako dream. Wako ari mu kanyosha ni kurimba yabi byaba yabandanya. Arabandanya fresh. Twafite n'indirimbo twaririmbanye iri kuri YouTube bita bo ewe Burundi urambaye. Kumengo giciyage mwa nka group bunaho mutandukanye mete. Tujari ku muravumba team. Basha kwa nka team. Muravumba team mbo ntabwo nagize mabo. Nuko gusa twabaye nk'abatandukanye gatoya ndazi ko muravumba team ukiriho fresh yap. Mama tavuga ko yavyakati mugabo mu bacakorana. Turakorana fresh kama kawaida.
Inyuma y'indirimbo ziwa wenyene dufate kuba usigaye uri wenyene dufate tugwitege kwiki Afande Brother K. Afande Brother K mumute ico mu mwitega ko coco nuko ari ikintu ebana fresh bo hari ibintu byinshi mushobora kunyitega ko bo nk'indirimbo hariyo indirimbo nitambo bo indirimbo ndiko nitambo sambo yeke ubuzima rikirategurwa fresh kandi kandi ariko ndabizi ko mu misi izoberika iraca mu studio fresh kandi kumayibona ku ma rezo sose. Afande Brother K, kabazo kwaza gatoyi wari ivyo Big Fizzo na Sad B. Urati bafise bavuga ati bafanje amwe ngo barankana nevuge mu kirundi bavuga amavyima beef. Wo babwikiye abajama. Kuko ndazi wowe nka wewe usanzwe uri mu bantu bajeje umutekano urafise ikintu ngo babwira kugira ngo bosubira mu gatoya sinumvise cyo kiba. Geti Sad B na Fizzo. Nabari dusanzwe tuziga ko bari kuva kera barije twemera soko nabemera none barankana. Nibahuza cyane nkuko abafana babivuga. Je navyo mvuze jewe. Ndagushikije abafana bavuga ati abantu babiri nibahuza. Nkawe nko umuntu ajeje umutekano babwira. Kuri wowe kugira ubimbaze uko badahuza ubize gute? Jewe uko ndabimenyeje ndabizi kwa yuko abafana b'umuzika babivuga. No ma commentaire nga munsi ndazi baza kuvyandika bavuga ati Fizzo na Sad B kuno. Mbo je Afande Brother K ntavyonze. Mbwa antuka ukwegera entre yabonye ukabaza ati eske urankanaka na urankanaka yo guhinyisha tomoye. Muri ivyo muntu wewe wemera ninde? Muri ivyo muntu wemera ninde? Muri ivyo mu Burundi. Mera bose ko bari muri game. Bose. Ngenda bemera. Iki bamwemera ujya. Uyo. Uriya. Sinamo. Ujya ni makamera. It was Scott. Isaac TV sinzi kwikira mubona fresh. Afande Brother K. Ikintu no kuvatsa cyanyuma mugwera heza. Gusanze muri Miss kugasaka ugambye gusanze mu giteramo cha Big Fizzo Big Farias yari Burundi tuwa bakoze bacana batandukanye none gusanze nga kubona utahabwa aho gaciro iryo teka ryo kuza mu bitambo byose bikomakomeye mu gisagara ca Ngozi uvyakira gute nka Afande Brother K. Kubisana ndavyemera kandi sanzo niyemera brother niyo mpamvu ko ari uje umutekano cyangwa ati ko aje umutekano tumushiremo sindabiza bajeje umutekano ni beshi brother none bose bariri beshi kurimba birashoboka ariko emotions gusa rimwe na rimwe usanga abarimvyi ni benshi sivyo ndeza ngira gutumeye ko ngabona ko ari cufise kinini gikomeye ubasanga kuririmba sinzi kuririmba aho kurimba avec partition mu rushengero niki mu manote nibiki kuririmba umuziki sinzi ugomvye kumbira mu burimvyi wariwe umuziki okay none banyimviriyeho barabona ko nshoboye brother Afande Brother K kibobwira no aba Miss Burundi aba Miss ugasaka uza gutsinda wese usinda wese namubwira ati Afande Brother K aragushigikiye kandi gutsinda ba ubatse ubatse wayimbaje ico kibazo bro amazisho ndakubwiye urubatse cyo nsoma mfise umwana bro urubatse mugabo urubatse mfise umwana okay bisigwa umwaza kutoka muri Miss ugasaka cyako kumbwira ati Afande Brother K aringa urukundo rosa brother urukundo ni noma bro urukundo nturuhata kandi ubwo nyene ruraguhata brother Barega kana ushimi yega asante sana wewe shaka aka freestyle gato freestyle mugwera heza freestyle chekini navyo kuja na mtindo ya bishindo wanjani nimeingia nimeshika namba ujuzi niko nango ndo sababu ninatamba tena ujuzi lironoso kutaka Marekani umejipa vikao hanga msikifungwa na makamba kwa maana vikao hivi umejipa vila kuomba muziki sikujigamba wala sio kupiga mapamba kwamba mna muziki kazi yako tuni kuimba najifanya mkali kwa mstari ya gishamba kapeperi kapandisha machati kwa pamba pia na raba ili ukasahau kwamba kuna mavicha pande zote kwa muziki sisi ndio makicha najua ni wanani Afande Brother K na pepelusha bendera mikoani hadi injini kijijini na mjini lazima waniamini yes I'm underground listen to my sound pisha njia wazee ila msita wenduke pishani tushindane vishindo vile pokea kama kawaida Afande. Thank you so much Brother K. Asante sana respect. Merci beaucoup kandi yaliteka kusoka kuronka kandi mugano chacu. Asante sana.